ati banyita perezida w'abasani turangi kituranga suzuguro umite Bain Turo umuririmbyi w'u Burundi umuririmbyi yakoze ku mitima ya benshi nkuko nayibabwiye nkuko maze ibisinde babwira umuririmbyi yakoze umuziki abenshi bakagira mood nziza kubera indirimbo canke ibikorwa vyiwe agenda akora umuririmbyi ubona uba wumva ko ukuntu yivugira abari umuntu abari pose umuririmbyi muri kino gihe ubona yuko ibintu bitifashe neza aho akitswe n'amagara neza na neza ndamuzana ku murongo wa telefone kugira dushobore kuganira abakunzi b'insamirizi Iteka FM abakunzi b'igana Iteka Mixa bashobore kumva ati mbega vyifashe gute abona ko benshi baguma bambaza ijoro n'umutaga uretse ko bamwe mu bashoye kuronka umwanya bashoye kugenda baraseruka kubwa abakunzi b'ikigana Iteka Mixa ariko Bain Turo ku murongo wa telefone mambo vipi uko salama ni gute Kubiri ghost turashiye Imana kabisha. Okay. Turi mu kiganiro Iteka Mix kuri radio Iteka FM. Aho navuze ati reka ndamuzane kugira bashobore kumwumva ukuntu ameze. Aho ubona ko hariho nabandi benshi usanga batabitahura bakibifata yuko umengo vyoba ari braze. Ushobora tubwira muri kano kanya Bain Turo yoba yifashe gute mbega hoba harimo akarusho gusumba ejo muri no mwanya Bain Turo ameze gute? Aho bigeze no gushima Imana kubera uko byari bimeze imbere harimo akarusho rwa mbere kuko umuntu yaradaho amaraso ariko yaradaho amaraso kandi ubushize mu nda harangiye cyane rwose ariko kubera imiti ntabwo harimo kunywa rwose urumva ibyo gushimira Imana. Okay. Ni Bain Turo yigeze kuba abwira amenyesha abarundi n'abarundikazi ati yamara mu nsengere hareze igihe ati mu nsengere nyamara jewe ndafise ingwara kandi ikomeye mu nsengere benshi babifata nka breeze mbega ubugwayi woba ufise ubu bwa ufatanye na bimwe wababwira ubwa mbere navuga ko ikintu gikuru ngwaye ari kino kigo kirambabaza gose ari ishano nariye ntabwo bifatanye n'indwara ya mbere urumva n'ibindi bigaragazo biza byitamo nyine mu byari bihasanzwe ariko ingwara ya mbere yoba yari yaraheze yo yaravuyemo yakweshe la la urya ntabwo biba byifashe ariko ntabwo aba ari umwanya wo kubandanya umuntu aca intege abantu kuko umwanya tugezemo no kwiha icyizere ko ejo ari heza kabisa uko byaba bimeze rwose ni ukuremesha abantu ko baca intege byaje rero ku yindi shusho aho ubona ko bagiye bavuga ati Bain Turo n'umuririmbyi w'igihugu kandi yakoranye n'abaririmbyi benshi yagendanye n'abaririmbyi benshi ariko arerekwa urukundo n'abaririmbyi bagenzi we mbega vyo bari vyo nyene ubona abaririmbyi bagenzi bawe bakwitayeho bariko barakwitaho nk'umuntu vuga basanzwe bakora akazi kamwe aho ngeze bivanye n'indwara ngoye n'ubundi yanteye yavuye mu vyiyumviro byinshi gatuma igice c'umubiri kidakora ikintu gikuru niyumvirira ko cyane muri uno mwanya siniyumvira ku bantu badahari cyangwa ntarabona ahubwo niyumvira naho baba bake baje karaba akamaro kuko ngoma niyumvira ku badahari bintera kumva yuko ntaco maze ubuzima bwanjye ataco bumariye abandi nicyo gituma n'abashaka kuvuga ku bataje ahubwo nka agaciro nayo bumwe cyangwa babiri baje ni aho ubona ko ku munsi wa Mungu abasanzwe ari abakunzi b'insamirizi Iteka FM igana Iteka Mix bashoye kwishiramo baravuga ati areka tugende turabe Bain Turo mbega iriya visite yabo cyangwa umuzo wabo wavyakiriye gute nicyo gituma nakubwiye ati abantu bose ntago bafise imitima imwe ku isi hari abantu bagifise umutima w'ubuntu umutima
urukundo abantu bashobora guheba ibyabo bagaheba umwanya wabo bakaza kwita ku wundi muntu agihumeka kuri jewe ntago nari ndabyiteze nta nubwo nari nzi ko byoba ariko naratangaye numva bambwira ati hari abantu baje kukuraba kandi atari bake sinari nzi ngo n'abantu abahe ariko baraje ndababona baridondora baravuga aho bavuye n'ikibagenza n'abaribo byarankoze ku mutima cyane ikintu cyankoze ku mutima cyane ni ukubona umuntu nawe ubwiwe nawe nyine ubwiwe afise ibibazo byo kutabona ariko ayoboye abandi akavuga ati ndirengagije ikibazo mfise ariko ndafashe ingingo dufatanyije n'abandi tukaza kuraba umuntu ntibyanteye intege gusa ahubwo byampaye ishigwa yuko burya urukundo turusajagaje muri twebwe isi yohinduka urumva kuri jewe nta nubwo mfise uko novuga cyangwa nobashimira icyo gikorwa nagihaye Imana yonyine gusa ngibahezagire. Yasa nuko bimeze byaranavuzwe muri kino gihe muri uno mwanya numva ashaka ko nosemerera kugira ngo nimba uko vyavuzwe ariko bimeze noneho bishobore no guja ku musozo kugira ngo umuririmbyi wacu Bain Turo ashobore kongera kuba muzima amere neza yongere kubaheriza bya bikorwa za ndirimbo zimeze neza. Byaravuzwe ko hagiye bizunguruka ku mbuga yuko amafaranga yoba kenewe ari imiliyoni 15 kugira ngo Bain Turo ashobore kuvugwa neza. Mbega bijya byo bari byo canke ni vyabihuha nyene byo kuri Facebook? Haruye kuri treatment kuko ino ngwara y'umubiri udakora ntawo wazi ngizokira ryari kuko nta garanti bya sinakujya kwa malaria baguha umuti bakakubwira ngo uzomara 3 zima hanyuma uronke mitende n'ikintu gisaba kuguma higirirwa treatment kandi n'ubundi treatment zikaba zigoye urumva yuko niyo analyse sije nayigizwe n'abaganga urumva nzabibona abona karibyo abaganga barakoze analyse barabibona neza na neza yuko miliyoni 15 byo hava bigenda neza. Uravye nko ku munsi hagenda ibihumbi 100 bya treatment urumva ntawo bazi ati treatment izomara igihe kingana gute ari igihe mara amezi 2 cyangwa 3 urumva umukwisekiriza ndibaza yuko nabo baba batanze icyo giharuro kuko baba babibona avuga ati mu gihe yoba make aho bari ikindi kibazo mu gihe umuntu atavuwe ngo akire neza. Yes, nuko bimeze ndumva ndiko ndagira ibintu vy'ikiniga cinshi niho ndagira ibintu ndumva ndiho ndamerereza ariko Bain Turo ni nkiye ubutumwa nkiye message woha abariko baratwumviriza muri kano kanya. Tumwana utanga kuko ubu ndi umuntu ndi ku ruhande rwa positive cyane umuntu wese yumve yuko kuko iyi ni experience ndiko ndacamo kandi urumva Imana irafise impamvu yavyemeye ni ntahe ubundi umuntu ashinga intahe ku Mana hariho benshi bashobora kuba nabo bari mu kibazo nk'uko kuko sijeje nyene ni benshi utubongera nerekeze message ku bantu bashobora kuba bari mu bibazo nabo muri no mwanya ego nanje ndakeneye abantera intege ariko nanje mu gihe ntarapfa mba numva ko mfise umuhamagaro wo gutera abandi intege umuntu wese ikibazo arimo ariko aracamo nitwiyumvire
mu ruhande bwo kwihebura cyane kuko iyo wihebuye ibintu byose biramera nabi, birapfa kabisa. Ntitwiyumvire ku bibazo turimo ahubwo twibaze impamvu tukiri bazima. Amena. Rero tubeho no munsi ko ejo ntaho tuzi. Tugwize urukundo kandi duha agaciro umuntu akiriho mu gihe yamaze gupfa. Ntazogira umuntu n'umwe akora ubujyajya na bumwe bwo gushaka kwerekana urukundo ateretse abandi canke atamweretse agihari. Oh my gosh, numva nkozwe ku mutima. Reka ndagushimire kuri kano kanya ushoboye kudutiza kunsamiza Iteka FM gani Iteka Mixa. Jewe ndizeye neza ntakekeranya yuko Bain Turo vuba cyane agiye kuba nka kwa kundi twe tumuzi mbere yongera duhereze n'ibikorwa vy'indirimbo. Ndakwifurize kubandanya uroranirwa kandi uwo mutima ofise wa positivity ugume uko nyene, ugumane ukwizera, ntihagire iciviro na gito yaco gucamo cyo gucika intege, kubera ko umuntu wese ivyo yatura canke ibizunguruka ibwina muri we nivyo bimubera. Ndakwifurize kubandanya umererwa neza kandi Imana igiye kukwishura vuba cyane. Imana ibahezagire nawe. Amen, amen. Merci beaucoup Turo. Yes.